umuntu wa mbere yerekana urukundo mu bana biwe. Ibi ni umuntu wa mbere agirira urukundo umuntu kurusha na papa we yamuze. Jewe rero abavyeyi banje barapfuye. Uyu ni bibi nari nsigaranye. Niwe mama, niwe papa. Niwe mama, niwe papa. Ndamubonye bibi mba mbonye mama, mbonye papa. Ariko nabibi ngiye ndamubone kati bana. Oya Waridu Imana ntiyo komera ko babura buze sibyo. Imana ntiyo komera. Sore France avuga ati bafise umutima bagerageze bafashe Waridu. Hello les fans do INYISHU media kuri mikona nice behind camera nukumwe na Benisha. So guys ndazi uno musisuko mwari mumenyereye nice nchangamtse vuga amajambo menshi no musinomiwe ndavuga ati reka basinateka mendo bishimbere ya kamera abantu bavuga ati barafise umutima bafasha gufasha ndazi mukumwe bazi ibintu byinshi kuri mukwe mu kumwe na Waridu bakumwe n'umuvyeyi mona ngaha haryamye abantu benshi bikumwe bazi ibintu byinshi so Waridu guys sijeze nyemvuga ati no numiwe nawe ningira yumiwe Waridu ndamukiza bakunzi bawe n'abakunzi banyishu media sinagusaje ndeke ko ni Waridu kubana bwa ati nitoye nze ngahi wawe ndafise impamvu sibyo ndafise impamvu ko numvise bimaje mu bivuga ati reka nze ndakurabe nzande bivuga ko nasanze yuko ari byo nze kijyo basanyo bivugisha bamera uko kunuko Waridu nibiki nice nakubwiye ati nyatari banzu ndeke kwanza umviriza badusaba kutamera fresh ni kimwe aze kubwiye ati ukazobona umuhungu ari kararira yuko bari ikindi kintu umuhungu agakorora amosozi nkawe mbwira nibiki none nice wewe ushaka ikiwe Waridu ntana kimwe ihene nshaka kumenya ni ngorane nyabako ufise kubona umuntu w'umugabo afise ubwana nkawe uri kurarira umusitari bwati turemewe umuntu bwati wahora wihagarara ko natakintu waba ufise wanyishima ko ibintu yakuru musimbonye wabaye umuntu muco mbona umubibi ajyame ngaha nibiki nice na jambo nkeneye kukubwira Waridu kuko wati kuri kurampisha nta nakimwe wokungura sibyo kuko amajambo numvise ni menshi mebwa ati shaka ndakwitohoreze ko wewe numvise ibintu byinshi bikwerekeye nawe tawa dukundana nibikindi mu ex wawe ntabyo narinzi ndumva amajambo menshi wowe Waridu yarameze uko yakuzuku ntabyo nemeye nabwa ati ko nokubariza wewe nibikimbwira nice ndakubwira ati urabona ngaha ku isi umuntu wese afise ukuntu abayeho sibyo jewe nimbona Waridu meze ngaha ndi ngaha kubw'abavyeyi ariko je nakuze atabavyeyi mfise murabitse okay aho nyene banzuri ndire gukora njewe aho Waridu bajamo navyumvise Waridu ameze kuno ndagenda muri question avuga ati Waridu ameze ukuya kuzi kuno me n'abakunzi banyishu media nanshe sinabunda basangiza ibintu kuko ni inkuru iteye agahinda ni inkuru nahora n'umuntu uvuga ati ndatwenga ameze kuno me mwe situation ndimwo byambabaje rakungize nyinganire iyo story yago ati yuko ufise ibintu bikobaje mu mutima iyo ugerageje kubwira abandi birashaka gukunga sibyo ibaze umuntu nkawe uri kurarira umuntu w'umusitari twemera uri kurakorora amosozi bambise mbwira ndakubwira ati nice je urabona nuzobona umuntu ari mu bihe byiza tuvuga ati irya muntu ameze neza jewe mu bisanzwe urabizi ko jewe nabavyeyi mfise uyubona ngaho uyu ni bibi wanje avyara mama rero mugihe jewe niko ndababara ndi mu bihe nk'ibi nuko jewe n'umuziki ngiye guhagarika ndawuhebe ku bwa bibi wanje ibintu byose ngiye kubihagarika ku bwa bibi wanje jewe nabuze abavyeyi nabuze umuvyeyi wanje mama ambyara nkiri umwana muto cyane uyu bibi bunanga uno umuntu wa mbere nkunda mu buzima naguma nsaba Imana izompezagize ninatera imbere basi zofume naje ndamushimira ku bintu yankoreye ariko bibi wanje urabona je naronse amabere yiwe narayonse jewe ndumuzukuruza wiwe uyu yaranyonyeje ari bibi wanje rero mu gihe maze kubona yuko bibi wanje bamuha ishano umuntu nkunda numva babifuza ikigiye kuri jewe nk'ubu famille yanje bagiye kwimana no jengere imere nkane rero je ngabi wanje bamuha ishano bibi ararembye namaze kuyikubita nino hirya na hariya kugira turabe ukuntu badusavye
kugira bayimudashwe adawe yo shano yanyoye bazindire wadu ninde uvuga ati umubibi yamuhishano bamuhora iki n'amatungo uvuga ati ngo arafise nibike afise unye n'umunye ari umviriza bibi wanje yari ishano ntazi aho yayiririye none ishano umuntu yagwaye ishano nawe umenya sivyo ariko jewe kuri umwanya ndi ngaha kubwo kurwaza bibi wanje amahera yose bansavye ntayo mfise kugira ishano ayidawe je nagerageza ivyo nshoboye vyose ayo naronse nibikwiranye nayo badusavye nije ndi responsable muhira urabizi naki jewe rero bibi ako nobura bibi nofuma nibura je ako nobura bibi nofuma nibura je wari Jesi no kwemera bibi waje sawa banze mbwire bagusavye amahera nkangaye ntavyo bwo ati ndafise ububasha bwo kugufasha me bagusavye ngahe nice ni birebire urabona tumaze kugenda umva aho nyene bansavye yuko wamukurikirana kwa muganga aje mu maserum hama ibindi babimudashwe urumva biguye mu ma 500,000 mu gihe je nari maze igihe ndiko nditegurira video tournage bibi jewe nice jewe ako nobura bibi wa bibi Waridu reka kurira sibyo reka kurira umuntu nk'umugabo wowe ucize intege ninde umukurikirana Sore fansi do nyinshi media ndazi ibintu muri ko birababaza namwe nk'abakunzi ba Waridu abakunzi vuga ati turakunda gufasha mworonka bikintu mu mufasha umuntu avuga ati ko aramukunda bibi nawe ari nka wowe niwe ati niwe yamwonkeje abura abavyeyi biwe ibaza umuntu akonsibere giwiwe ugakura abandi tuvuga ati tumumenye yuko ukura ku mabere mama wari wa mama wa konse ariko yakuze kwera ububibi ari wa murera ari wa mwonsa umva ni kuri babaje so abwa ati yuko ko yobura bibi we yofuma yibura kandi nk'abakunzi bwo ati nimwe mukunda ngo ahebe umuziki ahebe iki fans ndakeneye ahubwo ati ko ndafise umutima ubona iyi video wose agira ucafa Waridu ndakwigiza naje abantu badakora basi ndazi benshi baboze ko bafise umutima gufasha siga basi nimero yawe ya Lumicash canke none Waridu 500,000 nta namahera make ubwo ati urafise kugira ufashe bibi jewe nice jewe nk'umugabo urazi je nagwanye hariya ndasabiriza famille mu bisanzwe famille urazi famille iki gihe si benshi bitaho umuryango wabo ariko je bibi niko ndagwana ngenda ku muryango ma famille bambwira ibindi urumva nije ndi responsable urumva je nije ndi responsable nje ndabijera byose umanje hariya nagwanye uko nshoboye kuri wanje utwo nari mfise twose natwisofye urumva haracabuze uburyo bwinshi cyane haracabuze uburyo bwinshi kabisa je simbona yuko bibi Okay Waridu reka kurira icyo ndakigusabye nkawe bwo ati ndafise abakunzi ndafise abantu bafasha wosiga nka Lumicash yawe ukavuga ati nimero danje nkiki uvuga ati rafise umutima gufasha onje umva umuntu je yamfashije akandera umva ameze nka mama araruta mama wawe bibi wawe ari we bwo ati numuzukuru ariko akakurira bakakonsa umubere giwe okay Waridu siga Lumicash yawe avuga ati ndomukunzi Waridu ndomukunzi avuga ati nofasha umuntu afise ingorane wosiga Lumicash yawe bakagufasha so sanze ko mugabo je bivyo bintu by'amanimero ni yari ngombwa yuko no yitanga ngabo Waridu si ngombwa ariko gwa ati yuko ndafise umutima wo gufasha sigeragerageza gufasha ubwo ati nawe ni ingorane ramushikiye yo gufasha sibyo reka ibyo we birekera Imana n'abantu bazavuga ati baragufashije 68 450 290 Okay the fans avuga ati ndafise umutima ingorane iyo yishitse n'izidodora ubwo ati nanje zonshikira urafise umutima uvuga ati reka ndamufasha sibyo byatanze nimero yiwe turayishiraho o benera ajya kuraba kunabigira mugerageze ndabinginze ndabasabye mugerageze mu mufashe ndazi hariho benshi baza kuraba ati nanje nakuze uko nyene nkuze bwibi ari wandera bimeze kuri uko ndagera mu tavuga ati ndageze mu situation uba bamusabye amahera ashika inani ibihumbi amajana 5 kugira bibiwe amaje kumererwa ne mana we umuntu wa mbere yerekana urukundo mu bana biwe ibi n'umuntu wa mbere agirira urukundo umuntu kurushana papa we yamuze jewe rero abavyeyi banje barapfuye uyu ni bibi nari nsigaranye niwe mama niwe papa niwe papa ndamubonye bibi mba mbonye mama mbonye papa ariko nabibi ngiye ndamubone kati bana oya Waridu Imana ntiyo komera ko babura buze sibyo Imana ntiyo komera Sore France avuga ati bafise umutima bagerageze bafashe Waridu